j'aime toujours raconter. Cishamo inkuru zimwe zimwe iyo ndiko ndigisha urukundo rw'umuvyeyi. Nivyashika ukibagira inyigisho zanje ntuzi wigere wibagira ngiye kukubwira. Ni inkuru y'umuvyeyi yari afise umwana w'umuhungu. Uyu mwana yari yavuze atamatwa agira. Akiri muto nta kibazo yari afise, ariko uko yagenda arakura yategereza kuja kw'ishuri. Aha rero ni ibibazo byatangiye kuvukira. Kubatagira abana reka ndababwire, ubonye umwana wawe atasha ashavuye hari umuntu aba yamubwiye nabi. Umwana wawe ukabona aratashe nta nakimwe akubwiye, menya ko hari umuntu yamubwiye nabi kw'ishuri. Professeur l'a insulté. Quelqu'un lui a dit quelque chose de mal. Tu vois l'enfant seulement entrer dans la chambre, il te dit pas, mais on lui a dit des choses à l'école. Et cet enfant a commencé à aller à l'école. Et cet enfant uyu mwana rero yatanguye kuja kw'ishuri agatasha avuye imisi yose. Gushika muri amashuri mbere no muri kaminuza ntiyigeze anegera n'umukobwa ngo amusaba ubugenzi. Kubera iki? Baramutuka imisi yose. Bari baramutaziriye akazina ka kitagira amatwi. Umwana yaramaze amashuri kurongora biranka. Nta mugenzi n'umwe yari afise no kwisuzugura ubwo yari isuzugura. Umunsi umwe nyina wiwe yafashe ingingo yo gutembereza umuhungu wiwe. Bafashe indege bamara imyaka itari mike mu mahanga. Inyuma y'igihe kitari gito baragarutse muhiri wabo. Bagishika ku kibuga c'indege abantu baratangaye kuko kitagira amatwi yari afise amatwi, ariko mama wiwe nta matwi yari agifise. Et quand on vient les recevoir et qu'ils descendent de l'avion, on remarque quelque chose. Sans oreille à des oreilles. Maman n'a plus d'oreilles. Et on pose la question à maman. Maman, que s'est-il passé? Un accident? Un miracle? Et la mère répond, ni l'un ni l'autre. Abantu babajije ibibazo uyu muvyeyi vyagenze gute? Habaye isanganya canke n'ibitangaza? Uyu muvyeyi arishuye ati nta na kimwe muri ivyo cabaye. Igihe twagenda ahantu hose twatemberera umwana wanje yamashavuye. Nafashe ingingo rero nariyumviriye ati jewe narabayeho, ariko umwana wanje ashobora kutabaho, ashobora kutarongora, akazoba hababaye ubuzima bwiwe bwose. Narondeye rero umuganga ndamusaba gukura amatwi yanje ayaho umuhungu wanje. Nahisemo kuba mubi kwisura, ariko umwana wanje akaba mwiza. Encore une autre histoire. Un garçon avait une mère brûlée, son visage défiguré. Et dans leur école, ils avaient l'habitude, à chaque anniversaire, on invitait les amis et chacun présentait sa mère. Mais ce garçon, iyindi nkuru hari umwana yari afise nyina wiwe yari yarahiye mu maso. Kw'ishure ryabo rero bari bafise imigigwa yo guhimbaza imisi bavukiyeko, bimwe bita anniversaire. Bagatumira abagenzi n'abavyeyi babo bakaza, umwe wese akerekana umuvyeyi wiwe. Ariko uno mwana ntiyigera yerekana mama wiwe. Uyu mwana yaguma atanga ivyitwazo kuri nyina. Oya mama, n'umunsi mukuru w'abana ntibikenewe ko we uza. Ariko uyu muvyeyi yarabizi, nyina we yarabizi, yarazi ko umwana wiwe atewe isoni n'isura yiwe. Enfant, il amène vers une pièce et ouvre un album photo. Elle ouvre un album photo et lui montre une photo d'une très très belle femme. Et dit, regarde cette photo. Qu'est-ce que tu en dis? Le garçon dit, waouh, quelle belle femme! Et puis maman dit, c'est moi. Il dit, non maman, tu n'as jamais été comme ça. Il dit, oui, j'ai été comme ça. Uyu muvyeyi yarubahutse umwana aramubaza ati utewe isoni n'isura yanje? Umwana atoya mama. Umuvyeyi yafashe umwana wiwe amwereka agasandugu yari yarabitse kure. Akuramwo album y'amafoto, amwereka ifoto y'umugore mwiza cyane. Aramubwira ati raba iyi foto. Uyivuga kwiki? Umwana ati wow, mbega umugore mwiza. Uyu muvyeyi amubwiye ati uyu mugore ubona kuri ino foto ni jewe. Umwana atoya mama, wewe ntiwigeze umera guca. Yamubwiye ati nahoze nsa guca muhungu wanje, ariko reka ndakwiganira uko vyagenze ngo mpinduke mbe mubi gushika naho ngutera isoni. Igihe wari ukiri muto cyane nagusize mu nzu nja kw'isoko, ariko maze kuva muhira inzu yafashwe n'inkongi y'umuriro. Ngarutse rero nasanze abantu benshi bakikuje inzu yanje bakoma induru, umwana
ariko nta n'umwe yatinyutse kwinjira mu nzu kugira kurokore. Au son de tes cris, je me suis dirigé dans le feu. Hanyuma mu gihe ariko ndagerageza kwinjira barambujije kwinjira muri uyo muriro, ariko nabaravye ku kagohe ndiruka nita muri uwo muriro. Nagusanze uri kurakoma induru ukikijwe n'inkongi y'umuriro. Ndagufata ndakunyegeza mu mpunzu zanje, ariko mu gihe ariko ndasohoka umuriro warankubise mu maso. Narababaye, ariko wowe wari urokotse. Ariko mu minsi yose uhimbaza isabukuru y'amavuko yawe, ni jewe uhana, ni jewe utuka, ni jewe usuzugura, ni jewe udashaka kwerekana. Umwana yatanguye kurira asaba imbabazi umuvyeyi wiwe, amubwira ati sinarinzi ko wankunze kugeza ngaha mama, mbabarira. A pleuré. Et il a demandé à sa mère pardon. Et il a dit, je ne savais pas que tu m'avais aimé autant. Vraiment, pardonne-moi, je suis un ingrat. Et l'année prochaine, iyindi sabukuru yarongeye iragira, afata mama wiwe yari yarahiye mu maso hose, amwereka abagenzi biwe bose baratangara. Ati uyu ni mama wawe. Wa muhungu arishura ati uyu ni mama wanje, umuvyeyi mwiza kurusha abandi bose ku isi. Iyindi nkuru, umwana muto yabajije mama we ati mama, ku isabukuru yanje y'imyaka 18 uzompiki? Nyina aramwishura ati haracari kare mwana wanje, tuzobimenya tuhageze. Imisi yakomeje kwegera imbere, umwana agera ku myaka 17. Ariko ubuzima ntibusezerana, uno mwana yafashwe bukumbi ajanwa kwa muganga. Nyina we babaza muganga ati muganga, umwana wanje afise ikibazo ikihe? Muganga yamuhaye amakuru atari meza mu kumubwira ko umwana wiwe afise ikibazo c'umutima. Umwana arabaza mama we ati mama, noba ngiye gupfa? Nyina n'agahinda kenshi arabura ica mwishura. Inyuma y'amezi menshi umwana agwariye muri ibi bitaro. Umwana yikangwe ari wenyene, mama we watawuhari. Muganga amubwira ati itahire muhira wakize. Ati none se mama wanje ari hehe? Umuganga yabuze ica mwishura, arisubirira inyuma. Umwana yashimishijwe n'ukuntu yumva yakize, ataha muhira yizeye gusangiza amakuru meza nyina wiwe. Ageze muhira yarahamagara ati mama nakize. Mu gihe ariko arahamagara arondera mama wiwe, yasanze ikete riri ku gitanda. Iri kete ryavuga riti mungu wanje, niba uri kurasoma rino kete nuko byose bimeze neza. Wibuke igihe wamaze cyo nzoguha kwije imyaka 18, sinaronse cyo ndakwishura. Uno munsi nahisemo kuguha umutima wanje, uzowufate neza, kandi nkwipfurije isabukuru y'amavuko nziza. Amaze gusomera ikete, amarira yamutanze ku maso. Nubwo atabona mama wiwe, ariko nawe yaranditse amwishura ati mama ndagukunda. Aho uri hose umenye ko ndagukunda. Uri umuvyeyi w'igitangaza, umuvyeyi yakoze byose kugira nishime, umuvyeyi atigeze ampeba mu bihe bigoye byose naciyemo, umuvyeyi yatanze ubuzima bwiwe kugira jewe mbeho. Ndagukunda mama, ubimenye ko ndagukunda cyane. Urukundo rw'umuvyeyi ntagereranywa. Umuntu ashobora kugukunda no munsi, ariko ejo bundi ukabona yakwanse. Ntibize bigutangaze ni wabona abantu bahora bagukunda bakwanse, abantu bahora bakubwira ko bagukunda bakwihindutse. Ariko uzokwame wibuka ko ufise urukundo rwamyeho kandi ruzokwamaho, urukundo rw'umuvyeyi, urukundo rwa mama wawe. Umenye ko nubwo mutari kumwe no munsi, yagukunze urukundo rutagereranywa. Yarababaye kugira we ubeho, yaritanze kugira ukure, yaritanze kugira ube umugabo. Niba wakozwe ko nizi nkuru, andika muri commentaire ijambo ndagukunda mama, kandi nturengane udafyonze jeme na subscribe.